Hello bakunzi ba African Sound. Ubu tubazaniye exclusive y'umuririmbyi w'umurundi, umuririmbyi akiri muto andi bakunze kwita nouvelle génération. N'umuririmbyi twovuga ati ariko abikora neza, yamamaye cyane, yakoze amahit menshi, aho mvuze ati washa, mvuze Biraharawe uca wumva uwariwe. N'umuririmbyi Kirikou Akili agarutse n'indirimbo yitwa Biraharawe, aho hari haize imisi yaravuye muri Bantu Boy hamwe na Double J, mu nyuma bakaza gufonda ikintu twokwita ko ari nka label canke nka groupe yogira bazi barakorana ari babiri nk'uko bamye bafitaniye urukundo hagati yabo kuva na kera. Kuva bafonze Billy Man Boy, ni Kirikou yagiye araboneka ko atandirimbo amaze igihe asohora, ariko kuva bayifonze tukaba yaciye atubwira ati indirimbo zigiye kuza kandi nyinshi kandi nziza. Ariko benshi twaratangaye aho hasohoka indirimbo ya Double J, ariko benshi bari bazi ko hasohoka iya Kirikou. Twabonye hasohotse ya Double J, indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo yitwa Nzoduga yakunzwe cyane n'abantu benshi, ndetse yakunzwe cyane n'ugwaruka ruvuka mu ntara hagati mu gihugu hagati. Iyo ndirimbo ikaba yarakoze ibintu bitangaje, ikaba yararonse support ikomeye, ndetse ikaba iri mu ndirimbo twovuga ati zasohotse mu 2021 zakunzwe cyane n'abantu ku rugero ruboneka kandi ku rugero rwiza cyane. Mu nyuma Kirikou nawe araza n'indirimbo Biraharawe, aje n'indirimbo Biraharawe, indirimbo iriko iravugisha abantu benshi, irimwo amajambo atangaje, irimwo amasanamu meza, ariko amajambo arimwo abantu bamwe bakaba batayumva cyo kimwe. N'indirimbo Biraharawe aho agenda aravuga amajambo tuvuga ati nk'amabanga yo muri Buja Flavor, amabanga atandukanye agize no muziki, aho agenda aravuga ati kurongorwa n'abadiaspora kubera tuba dufise inzara, ati Biraharawe manzu vyirabire muri aka video. Abademu ba diaspora kuturongora hama natwe kubera inzara ntitwobankira. Aho tukibaza ati mbega yashatse kuvuga nde? Abantu barongorwa bo baririmbyi ni bande? Mu misi heze haravuzwe amajambo aho ubugeni bwa Big Fizzo bwaba yuko yoba yarongowe kubera umugore we ngo afise amafaranga menshi, yuko ari we yoba yamurongoye, kandi ni n'umudiaspora murabizi umugore wiwe, hamwe n'umuririmbyi Alvin Smith, umukobwa yitwa Nirna, benshi bavuga ngo niwe yamuguriye n'umuduga wa mbere, bakaba ari bo abantu benshi biketse ko ari bo Kirikou yoba yashatse kuvuga muri iyo ndirimbo yiwe, ariko ntitwovyemeza kuko Kirikou ntaravyivugira uwo yashatse kuvuga. Mu nyuma akagaruka ngo abaririmbyi ngo bisiga mukorogo kandi bitabapendeza, bashaka kuyigira nk'abahinde kandi bitabapendeza. Abasani b'abarundi kwiyambiza bo bashaka gusa n'abahinde bitabapendeza. Aho Kirikou benshi bakaba bibaza ati yashatse kuvuga umuririmbyi Sat-B hamwe na Alvin Smith, kubera nibo benshi bavuga ati bisiga mukorogo. Uravye ngo ku ntoke zabo ukaraba n'ingene bahora basakera mu maso, ariko n'ukuntu basa ubu ukavuga ati aba bantu baba barisize mukorogo, ariko nta ubizi neza kuko urukoba rw'umuntu ruhindagurika ugutandukanye. Niyo mpamvu ntawovuga ati nibo yabwiye canke sibo yabwiye, kuko na Kirikou wenyene
ntarashima kubishira ku mugaragaro abo yashatse kubwira canke abo yahaye ubutumwa. Akongera akavuga ati abaraperi b'abarundi guhibongoza biraharawe. Abaraperi b'abarundi guhibongoza. Aho nyene tukavuga ati mbega yashatse avuga abaririmbyi nka B-Face na Alvin Smith baboneka ko batanguye kwijukira umudiho wa R&B canke iyindi midiho atari midiho ya rap hamwe na hip hop. Aho nyene tukibaza ati none nibo yashatse kubwira ko ari bo bariko baraboneka cyane mu indirimbo twovuga ati ziri mu yindi midiho atari midiho abaraperi basanzwe bakunda gukoreramwo. Kirikou indirimbo yiwe ni indirimbo iriko iravugisha amajambo menshi abantu, indirimbo biboneka ko ifise inguvu zidasanzwe, izananye inguvu zidasanzwe mu muziki, ndetse biboneka neza ko izogera n'ahantu imushikanye. Ni indirimbo yabonetsemwo abantu benshi. Oscar asanzwe ari umuvyeyi wiwe, asanzwe amufasha, akaba yamukuye ingozi amuzana ino, akaba n'ubu akimufasha kumwigisha amashure n'ubundi buzima bwiwe, akaba ari we abishinjwe. Kirikou turabona yuko ariko arakura uhereye kuri ino ndirimbo, ukaraba niyo nizasohoye mu minsi iheze, urabona ati ubu arafise igihagararo kimwe kidasanzwe mu muziki ndundi. Kirikou yaramaze iminsi myinshi ataduha indirimbo, ariko ubu akaba aje n'indirimbo iryoshe cyane biraharawe nkuko nawe bibona. Je nibaza ati nimba utarabibona genda kuri YouTube wandike biraharawe by Kirikou ucubona indirimbo yiwe, indirimbo nziza irimwo amasanamu meza, irimwo location nziza yakozwe n'umuhinyanyuzi John Eratz asanzwe akorera Bantu Boy, asanzwe ari umuhinyanyuzi twavuga ati ari mu bambere hano mu gihugu cy'u Burundi bariko baravyifatamwo neza. Reka rero tubasabe gukora subscribe kuri African Sound, mubandanye mudutera intege, mubandanye muduha ivyiyumviro vyanyu, kuko nivyo bitwubaka, nivyo bituma tugira inguvu zo kubandanya, nivyo bitumye tunagera ngaha tugeze. Ciao ciao.